ni umuntu yaciye ko je ndakaze numbone nukana hagiye no kurwana ndagwara naho ndi mutomto ko abantu bazitera bato ko mutagwana yose je ndatukana cyane kandi ndagwana ego gusa naho bimba ko gaki uba washabuye ukubita umuntu baya gushavuje ico gihe je ndibuka yuko nagwanye nakubise umugore w'umuhonga avuga ati narabivuze imeza yuko bafise ngo bamagaze bafise ibiki imiduga myiza yes oya ngamera nine arakota umuduga Fernando arakota umuduga aya nakadwe na madame madame wewe mukadoni imodoka ifise valeur miliyoni 20 prix de 20 millions ama agaca abana n'abandi bakobwa aho mubwiza ayo kujya kangaye ujabutse ya Verido University amakandi tubona utwereka ukuboko tukamubona inyuma sishobora kuberekana kubera ikirere kubera sindacagura uracagura niko tumva ikirundi nuko tumva ikirundi David niwe uracagura anzingo sinomuheba harugira abandi passport nasize mono nande nivyo nabona nande none nande tuje mu bagabo twirukange this is too much your mindset yaravuyeho rero trandeza wowe trandeza umuntu wa trandeza ariko arandaba ngaha yari afise iki no musko bantu bariko barakwihutisha banyihutisha nk'abande ndi muri course barashinze iryo higanwa ni bande bafise umvira twumvikana ni bande bafise amashira hamwe iwabo ahingura abagabo bambwire yuko abagabo iwabo baheze bugaye iryo shira hamwe badasubira guhingura abo bagabo hama duce dupfa Seri biki mwamaze kwiha ivyo mwihamwirwa mu nta bundi buzima ufise bwo kurabana n'ubuzima bw'abantu na muri mugende murongo mwe mubatse mubatse neza no couple gatonya ni couple Alvin na Nirna no musi uko bimeze entre yabo atuka ari couple nziza barundi bakunda nibangahe bakunda couple Alvin na Nirna ndamba warayikunda bivuga barundi barasukana Neri turi kubujya ya please abarundi barasukana wowe wayikunda he muri commentaire abantu bakunda couple Alvin na Nirna bakunda couple Alvin gute ko bakunda burya bushira soni babagirira kurajya amati kuri ya YouTube yabo gusa Nirna arafise depression ubari muri depression ari deprimé ama mukaboregwe avavuga ngo ntazo tukugurira mugabo turabantu turabibona yari mukaboregwe biki ibintu byinshi ari droga abantu bagura kwa gukunda jewe barambwira ko bankunda kubera nzi ko abantu bose au niveau international turakunda isako kubera jewe ngira isako nta muntu yanka isako tuvugisha ukuri turakunda isaku abantu bose bagufollowing barondera isaku iri saku dukundana kubera isaku kandi bategereza kunkunda kubera ikibaronka isaku Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho kumenizira komeze neza murasi mwiriwe canke muramutse bivanye naho muri my name is Fanny the answer in African TV. Sonda kwigazi yose ugatukana uri mu Burundi mu Rwanda mu Tanzania muri Kenya muri Congo mu Buganda i Buraya muri Amerika muri Australia mu Bwongereza ndetse no mu bihugu by'Abarabu ndavuga mu Medicine Arabie Saoudite mwebwe mwese ndabaha ikaze ukiri mushasha ndagusabugura subscribe ngo mukomeze kubaka umuryango munini. Yes, mu munsi udasanzwe ari munsi ndagira amahirwe yo kuba ndi kumwe n'umuntu adasanzwe mu musanze mukunda mu gisagara wa muntu amena amabanga y'abantu bagiye batandukanye aho kandi ni wa muntu kandi asanzwe akundwa atumuha ikaze karakati inyama kwa daboro ndakunda munyama choma karibu sana Nelinata umeze neza yambo ndabaramukije abantu kuri African TV yambo umeze neza umvirizi cyambere mubwire kwanza ingene alukinga ngahamo ingene asa daboro coupe imeze gute mbona kameze neza ofete hari ukuntu urumva ko ndi kuri TV foko cyangwa kibisazi akano gatesa Nelinata hama maruri nayo nambonye commentaire nyinshi okay amarori ni Alvin Smith ya Maikado Alvin thank you so much niba ya Maikado mugabo ya nasanze ya amabati ariko narayakiriye narashimye nitoga aguye amabati kandi uberewe bro umubwire muri commentaire amarori simeze amarori meza ariko nibati yamaye Alvin ngaho gusa thank you so much niwe musare wa mbere nyiyumviriye ko gusa na Sat Brown duhuye arambiye ati Neri fata ico ushaka ndariha je ndakunda turekundana n'abastari Margaret naho ndabatuka turakundana yitwa Queen of Bass akazina ka Queen of Bass d'abord iyo wibutse kuri Queen of Bass uyumva gute nta kimwe nibisanzwe jewe Frani urazi yuko jewe singira ibya bintu ngo shaka kumenyekana kuko jewe ndashaka kuba nipowe nkaza mbona bariko baramamara iki y'abantu bariko baramvuga urumva sishaka kumenyekana ahubwo abantu rero baguma bapromotinga Nelinata but Queen of Bass nibaza yuko
of base nibaza yuko ari ryiza ni ryiza cyane bararimpaye rirafata n'abafana barimpaye bampaye amazina menshi aramfata umva ndabishimo ariko mu bisanzwe yitwa Nelly Nadia Hakizimana mbere ko twinjira kuri Hakizimana d'abord tumenye ko ahantu turi bana ko hari inyama coma nziza n'ubugari ngahaye genda zenda dokorako mugabo Nelly yamaze kuguta ko yambwiye kuziryoshe cyane gose amaze kugenya amacoma we n'udutunguru ku ruhande anasho badukumbuye ubu turi mi December rero biraryoshe gusohokana umwana cyangwa gusangira na famille cyane umukunzi wose ego ni un restaurant au Quai du Lac Avenue Kayanza Rohero muri Rohero Avenue Kayanza ni ego numero 4 umva baca bahabona bagira inyama ziryoshe ufite je nashimiye kuza ngaha ndashima ko namwe muza dusangire ngaha naho mwase kurya umaka duheze gukora inoze iyo ukoze hari ukuntu ucubanza kugira ubunebwe inyuma y'akazi n'ingwa ankora uri ubugari rero kare kushure tuya muri primaire warije ubugari saa sita wacusinzira mu ishuri abavyeyi ntabyo bako wize hehe amashuri yawe ne narize primaire muri Sosumo guhera muri gardienne twe twiga hari ama gardienne apana maternelle n'ijoro muri gardienne mu binyoni twe bazari gardienne mu kirundi ni gute gardienne twebwe ni ntavyo nzi vyo yaje muri Sosumo ni mu gisagara n'ahantu hari aga centre ka bien umva ego ngire piripiri nta niyonge ngaho ikamba bamurantwe akumva je gapiripiri ariko ni vyiza gapiripiri ka ku mukobwa Boye bakanzana ingene gasa. Ama secondaire ndayitanguraho college Kominare Bukemba. Ndatanguraho secondaire mugabo kubera nagiye mu windwi ndumwana mutoya ndi muto naraga spaghetti turi kumwe n'abandi bana. Hariho baraba mama hariho n'abandi batakira bataraba mama ngo abenshi n'aba mama bagiye bararongorwa atandukanye no hanze y'igihugu hama baca baradutema ko twaragira ubuguruguru bwinshi n'abitwa ba Cynthia ba Khaisa ba Sandra ba Fidera bariho bakora muri fomi hariho abandi bakora mu bantu batandukanye abandi bari muri Amerika umva abandi bagiye muri Europe umva kuri zacu twaragirane twaravuga kandi badutemera rimwe twese mugabo muri primaire batigeze badutema baje dutemera rimwe après papa avuga ati oya ifoko umanuka mukuru wanje ati oya ntamanuka wenyene turamanuka na mukuru wanje turaza rero umva ko namanutse kera ariko je voriwe mu Gihosha narize lycée municipal Gasenyi yes yahereza kuri lycée africain lycée africain ni shuri cyo gihe ryari rizimvye kandi urumva kandi ryari rigezweho twigana na ba Prizi bajya twarigana DJ Frankis nawe yari inyuma yacu yari umwana ashushe papa we cyo gihe yarafise amahera yari umudepite afise amafaranga mu Gihosha Kigumiji papa we yari Kigumiji umva wari muri generation y'abana bishushe d'abord uri kumwe na ba Prizi ba Frankis donc hari abantu yari rizimvye kuko ico gihe c'était en 2000 kuva muri 2011 2012 twariha nko kuri trimestre nka 70000 yari menshi jibazire 2012 ariko rero kandi barabana bavuye kuri independante za Meshakanje n'abana benshi cyane mugabo muri entertainment ni je naciye urabona noze Prizi ico gihe yari ashusha no mustare mugabo urabona jatwiro tuva duriye muri entertainment and urabona ubu ndamusunze mustare ni Prizi ndamusunze mustare arazimye Prizi agiye hanze arazimye navyeme baragusunze mustare yes urumva kwa Nelly Nadia d'abord afise aho yakuriye ariko kandi afise n'abantu bakuranye generation yawe no musabuze ko benshi bararongowe benshi muri famille ariko n'abatararongorwa abo nabo twiganye abo twakuranye mu Gihosha hariho abarongowe hariho abatararongorwa hariho abakiciga mugabo benshi bararongowe nsigaye turi nk'abangaye bakeya gusa mugabo benshi vraiment bari ku zindi level bafise ubuzi bwiza bafise iki naje urabona nikorera ivyanje ninjiza amafaranga umva yes numwe mu bakobwa b'abarundikazi bafise imigambi bashoboye gushikiriza payeje uno munsi ukaba waramaze kuyitanguza imigambi yawe d'abord Nelly Nadia
Neri Nadia tubatandukanya gute? Batandukanye. Neri Nat ni wo kuri réseaux sociaux. Kadusangira. Nijya. Hama Neri Nadia Hakizimana bon ni mu business woman. Agenda akadodora ahantu bakamwumviriza bakamuha amafaranga bakamuha amadiri tukagira consultance marketing touristique tukagira promotion y'ibintu bitandukanye mugabo ahanini Neri Nadia Hakizimana niwe mwene company kuko n'ubundi no ku mapuro hari Neri Nadia Hakizimana niwe mwene company niwe mwene ya projet niwe negocia vyose niwe akora urumva Neri Nat nawe ni réseaux sociaux turi babiri batandukanye hari Neri Nadia Neri Nat nk'ubu turiko turavuga turi kuvugana na Neri Nadia uri kurambaza kuvyerekeye ubuzima carrière amashure wagize ibiki ibintu nk'ivyo bon ni Neri Nadia Hakizimana muriko muravugana okay kamanze kuri Neri Nat Neri Hakizimana nawe tuza kugira ngo ushire kwagura d'abord mu migambi Neri Nat uno munsi bavuga ngo kumuntu ngo ameze uko aba yarakuze yakuze ari umwana ameze gute d'abord aryama ndakunda kuryama iyo ntafise akazi nuko petit frère ari hajya wamubaza yabikubwira uraryama gose kumara iminsi 2-3 nasohotse mu nzu ryama uri mu nzu apart y'ivyo byose umwana arakura mu buguruguru butandukanye mama yo kubwira semble je te dis franchement la vérité mama yo kubarira première matwe jona nakuriye mu Pentecote nabatijwe niga mu wa 4 nakuriye muri Sunday school uko uravyumva hama nevori wa nukuri ari abantu misoso baravuga ati ntabeshe nivyo nevori wa muri chorale y'ugwaruka ndajana muri chorale y'abanyeshure ndajana muri chorale y'abanyeshure bari muri vacances no muri chorale menga ya kabiri ibintu nk'ivyo chorale ya mbere abantu bamwibuka Neri Nat muri chorale canke handi mu bintu bizima uze gutubwira muri commande Onaje ko babaye mu bintu bizima rero avec l'évolution y'ukukurira mu Pentecote ijyandero nta bintu ufite nari umwana vraiment wamuhira kandi twebwe muri Sosumo na ahantu ko abavyeyi bacu n'aba intellectuel urumva na ahantu urumva twe twakoze turaba mateleviziyo abavyeyi bakadupriva amativi baradupriva amativi abantu bisoso bashaka kwibabwira ngo kaza ndiko ndababesha kuko abantu batiko dukuriye ruguru turadukuriye muri bize turi muri mu ngorane mugabo hari abantu ba ruguru bafite ubuzima gusumba n'abakuriye ubujumbo iko uravyumva twe muri soso twakuye muri soso vraiment twakuze ahantu hari hameze neza atangorane nta ngwano twebwe twumva kora bari mu bantu bavuga yuko icyo gihe sosumo iri mu bantu baratanga intererano cyane umva ntibaza kuyiperutira uravyumva nico tubaga kubwiye ati nta buguruguru nakuzemo mugabo nakuze ndibuka papa yakunda kumbwira ngo uzoba directrice kubera jewe ndi umuntu naho mba nicaye ndaduza amaguru ku meza papa yarankubita mugabo byaranse kumvamo nasanga nadugije amaguru ku meza carambira ati wowe uzoba directrice kuko ushaka sinzi ukumenyere apana kuganza ofete ushaka ubuzima bwo mu biro kubera udugize amaguru niko papa wanje yambwira uravyumva rero nguriya mbwo buzima gusenga après naho twamaruka Bujumbura naragenda gusenga Pentecote Kamenge ko niyo yari biri hafi mu Gihosha wararabakuza ino mu Nyakabiga no mu Nyakabiga twaraza mugabo maze kuja kwiga muri Nevjeme nigana n'abagenzi biwanje mu Kigobe ico gihe ari Collège de l'Espérance kandi hari hazimvye nahone kuko ico gihe papa wanje naciye ndamugangura nakorera abana bose twabana mu Gihosha nabona ni bake biga muri publique canja abana biga mu privé mu Gihosha yaje bati il faut nanje ndamugana na papa bati ntangora cyo cyanda ja muri privé ariko umenye yuko muri 10e narose amanota meza muri test baca baranyorera rero lycée municipale Gasenyi muri leta avyumva aho rero ngeze ngaho mu Kigobe naciye nigana n'abana basenga muri Methodiste Libre Tangano cyane vuriwa rero ngaho ndabandanya kagakiza kanje cyane vuriwa muri Methodiste Libre Mutangano bosha no kuza muri commentaire bakabivuga rero hagero niho nevura cyane vuriwa rero muri iyo monde bajya abana bajya gusenga ibiki nakunda kandi no kumviriza ama emission menshi cyane ku radio ko twe papa
Vyizigiro narumviriza aussi nari fise akantu kubera papa twebwe ni umuntu yaciye ko je ndakaze numbone nukana hagiye no kurwana ndagwara naho ndi muto ko abantu bazitera bato ko mutagwana yose je ndatukana cyane kandi ndagwana ego gusa naho bimba ko gaki uba washa kubita umuntu baya gushavuje vraiment ico gihe je ndibuka yuko nagwanye nakubise umugore wo monka avuga ati narabivuze nakubise umugore wo monka kubera yariko ashaka kudufata nabi natwe papa arungika rasho arungika amafaranga arungika ibiki Bujumbura papa yacu yumva nakubitasha bati abana ifoko ndabapange atara dupangira ngo ico gihe tuba mu buzima bw'abasiribateri jewe na grande sœur wanje mugabo turi mu ndero ko n'umumama mwakuze uraza ahantu twakuriye twebwe ahantu twapanze abana benshi babizi mu Gihosha Darira n'impagari turamubona kuri Twitter yego rero mama wabo twe ari mu bantu batureze twapanze mu rugo kwa mama wiwe niyo nzu yonyene yari ihari acaraturera cadukura rero yana je novuga ko mama Darira ari mu bantu baterereye muri education yacu en tant que une fille dushobora kwibona ko turi mu bana bakeya batangiye kwibana i Bujumbura Nelie mbene nacho nakubwira mu bambere ibintu byo kwibana su nene wabitanguye rega turi mu bambere baruguru rega abavyeyi basirimutse ubukumva ko bagira confiance abana babo vya vrai abajene muzi mwaje mu Bujumbura 2009 2010 2011 muje gupanga ngaye Bujumbura benshi baje kuri ariko atakabaza ku mayubi baza mu université cyane benshi utavyumva mbere bari mu bambere nje ituma papa wanje dufitaniye confiance irenze cyane gose oya afise 60 aheruka gupasiona muri Sosumo kandi yatanguranye na Sosumo kuva Sosumo ishingwa papa wanje nubu unyani yakira abo yapasione Desambre urumva aracha yaje ya Sosumo araje bien sûr que urumva ba Shate kuvuga yuko skwiyemera ni parcours ya Leila Jakizimana ariko Dieu vraiment singeze ngira ubuguruguru Dieu n'ubusazi nivyo gukundana nabigemo ni ga seconde aho ngiye kujyo shure rya ba prise niho naciye mbona umenga ari ibintu bariko baransiga ndumubona acutagura kuzirahonje yasirari bwahonje wago urumva ko fete jewe mission c'était juste medi shure mbandanye ndondera ubuzima ntabindi kandi je namye andi umuntu kubera uko kuntu twaciye dukurira kwa Badarira mama we rero yari umwigisha mu Gihosha yari umwigisha mu Gihosha rero kandi papa yarambwiye ati zondabire bano bana naho ndagupangiye twebwe urumva yaciye umuvyeyi yaramenya rero abana biwe hajya Badarira Darira yevuriwe South Africa rero abana abandi bana biwe bari muri Angleterre Canada hageze ko baza muri vacances grande vacances yacavuga ati mwe nimuduga nimugume ngaha mumenyerane n'abana banje murabe cyatuguma rero muri iyo vie natwe turagira akantu ko gushaka gusirimuka ibintu nk'ivyo hasi rero ndari mugabo canda narakinye na basket narakinye n'ishure kuri lycée municipal Neli ureha gute ku buryo wakina basket aha icara ngaho kazi kawe urazi hariho umukoche w'umwigeme baheruka kwandika ko yitwa Cynthia uramuzi Cynthia w'umukobwa anakocha na football arakocha muri umukoche muri football bene umukobwa n'abakoche ya numu arbitre Cynthia abantu benshi bashaka kumenya gupostinga yaba umugasenyi gaje twarakinanye muri nonze basket kwishure kandi ugiye tuyasangiye muri basket turayivamo ntuze directeur wacu cyo yarashaka ko tuparticipa mu manuze avati mu mikino itandukanye twebwe rero yaciye nadushira no mu bahukobwa ngo dukine football je vyaranyankiye ariko urabona ko Cynthia yaciye abigumamo n'umusdije bana ko ateye no musinawe nk'ubu mwese mwabara abastari d'abord uravyoma yes utubwiye yuko manzumire gatonya mbanze ndakuvugire gatonya atubwiye yuko yakuranye indero yakuriye muri église ari muri chorale wa mwana vraiment ubona ko yashobora kubera karero abandi bantu ariko ni uko biri kose umwana ngo bakurira mu isengero n'ubu sisi ndahindura icete canje kiracari wa Pentecote naranse ko batizwa cyane kwakirwa mu yindi sengero okay sawa ntacu muri ivyo vyose umwana arakurana agakurana n'ingeso zitandukanye ari utwagira twa privé cyari kujyana Neli bya vrai c'est franchement la vérité uvuze ko muri seconde ari watangiye gukundana
Nelina wari mu entertainment. Ari bwaje mu entertainment. Entertainment warinjiye mu ryari? Je entertainment ndanje muri 2015. Ibyo mu entertainment 2015. Watanguye entertainment. Niyo nayinjiyemo ntangirira ku ma groupe WhatsApp. Ego. Hari ikintu benshi abantu batazi muga mushaka ko umunsi ugenda ukiririnze ni Nats ryavuye he? Nabivuze. Umva ryavuye kuri Natasha ico gihe nari umufana cyane wa Natasha je nakorana na Natasha natwara timu ya Natasha. Da creative ya Natasha. Ibintu byinshi. Ariko urumva uretse gukorana n'umuntu kuko turi abantu batandukanye turakenera kujya gukora ibya kazoza kuko entertainment uyishinze ari ibintu tokuramo n'icyo gihe entertainment n'amara abantu bayitereyemo ariko bayiteremo imbere no munsi neli shaburo ni byinshi bwema bw'aba artiste bateye imbere kubera entertainment ko ivyo bakoze ariko benshi barateye imbere ku bwavyo nubwo atabara abaririmbyi urabizi abaririmbyi yego ababiteyemo imbere ni bantu bafite ubuzima bambwira ati ubu n'ubuzima natwe dufite ama projet y'amamiliyoni amajana turacarona umutima kigingi umutima ari mu burimyi ubu nyene gusa rero vyamuhaye ayo mafaranga yose n'umunsi kugira ngo ashobore kubageze mu burimyi ashobore ko ari karagura ibindi akoresha ibyo ku brandinga ibikorwa vyiwe sino yasizwe sivyo vyamuhaye kuko yahora akora muri Fomi donc akora muri Trapak kwa Zeranot peut-être yakuye umutahe muri Trapak ariko nibi bya comedy kugira ngo aje muri Trapak bamurondeye kubera ko ari umukomedi nene amaheraraza kwinjira peut-être birashoboka bagirira ama promotion yes ikintu bara ba Pito Natasha harageziye kabisa muvuga nabi mugabo no musi kandi uno musi ni sawa uno musi n'amahoro samupostinga neza ndavuga nabahubwo ama media yarashatse kumenya icyatumye mva gukorana na Natasha nico nyene yishatumye mutakorana nawe mu gihe hari ibintu byinshi kandi yabandanije akora hama ntupostinge ntumushigikire nyene ngumwereke yuko ari umuntu wawe kandi mwakorana je nakubwiye yuko hariho ibintu umuntu afata decision je nafashe decision kugira muri entrepreneuria umva hari ibintu cugira ucuheba niyo byatumye biheba ariko ntibigeze uva muri entertainment ariko ntibigeze uva muri entertainment wisanzwe je narayivuyemwe nuko mwe mugoma munkwirikirana yabo nawe umushaka kwigarukamo yes reka tuce tuza ngaha nawe yagirageje kuva muri entertainment ntimuvyumva nk'ubu nk'akaroro nk'awe ndakubwiye ko ntakeneye ibiganiro ntubitahura kuko cyuguma unyirukanga inyuma ejo ukavuga ngo nari nate yahindutse azigaragara uba ni mwebwe munguma inyuma ndabiyamye kwanze daeri Franike ndabiyamye nimusubiye kumvuga umviriza wewe ntakora kumwe twagukina kubera ko abantu bameze nk'abaneli nati baraba bakine mu entertainment uravyemeza abantu bameze nk'abaneli nati basimbizi na Nelly nati babakine mu entertainment rero simbizi nitungana Mbese mukura muri entertainment ariko na turi muri entertainment mani tungana je ugenda musumba kubera iki kandi nitunganya brand yawe niwe nibingana ya ujya mpeti jwere kuri Nelly okay ntaco uno munsi entertainment uko bon byaranse ntaco kuyivamo ariko kandi igumi kugarukana abantu kuma tugarukana amameza atandukanye bimeshe makuru bitandukanye ngo bihugarukana kirimo ngaruke ko rero abantu muvuga ngo abantu dufise inzara nini tujye ubugari murabona ko ntiko ndawo ya antatarika ariko nibaza ko ariko kumaze kumenyera igigira tugifungura ntabwo yes uko biri kose uno munsi entertainment yacu kiratera imbere ubugari ngira ndabumara ashaka kandi urabumara kandi yakubera uri kuravuga katwo turaganira donc uza gusanga bavyo bagiye hamucumara kandi kora ko buryoshe bisaba urafungura kugira ngo uvyibuhe ukwe na mwiri basi shaka kuvyibuha abazungu baca bampera yataka abazungu bakunda taye man sishaka kuvyibuha kandi jewe narahezaga Imana yarampezagiye simvyibuha tubandana nako abacishijemo no musana meti yaciriki yatera imbere no musaba artiste benshi barateye imbere bafite imiduga idasanzwe baba ahantu heza bafite amahara bamaze kugira ico bamaze kwimarira bafite amashopu turafite dramatique turafite bifese de photos Fernando turafite Melanie yarakoze amaze gukora ama concert menshi indirimbo zose zimaze kumujiza amafaranga menshi afise madamu afise temporisé Nelly please tubwizanye ukuri duha agaciro abartiste bacu oya ndagusavye duha agaciro abartiste bacu agaciro barakiriha none se uko ndiko ndahubwira nyine ko mubesha Dramatique ijya modoka ifise ni contrat bafitanye na PCK ko mutavyumva ijya modoka ni PCK yayirungitse
ariko drama umusi ayigura umusi ayigura yaravyerekanye yeguzeye ko ari bitike ko mudashaka kwemera nitanga ukuri please ukuri atari ububesha kubera ko ukuri nuku Dramati afise ni contrat bishoboka ko yari yagiranye na DJ Pole gukorana nawe na DJ Pole yes Dramati Pisikeri yamubonye ari umwana afise kazoza afise creativity tuvuge bon Dramati afise the respect yiwe kari ukuntu kari bon umustar aranamuriye kandi ko ari umustar basafye look y'abastar rero Pisikeri arakunda abaririmbyi arashaka kwinvestisa mu bintu vya entertainment cyane Malgré ivyo bamuvuga ko vyose n'umuntu w'umupromota mu baririmbyi bon yes ego amaze kugira icyo afashije benshi ngo rero niwe yaguze ijya modoka barafise contrat bivyo bumvikanye na Dramati akaba ari nawe yesponsorije ijya concert yabaye none wumva reka kongora Hello Bifes in the floor Fernando Gusto no musigaje kuraba Bifes ijya modoka yihawe n'umukobwa bakundana wo muri diaspora muri c'était Suisse muri Suisse ni please none yayimuguriye none ntimeze ko bakora je ndiko ndawavuza imiduga je nanye imiduga n'ubuzima bwiza n'amashop arafise shop Bifes on the floor ngaha mu Rohero shop mu Rohero kajya kazembure kiwe kajya kanuze ni livya babwira muzana amashop muzana ajya tu shop nizijya za Oscar tubona hari Big Fizzo arafise shop sadino muduga mwiza shop ya Fizirihe ko mubesha muri make bijye guprinting imipira ubu bantu boy yatogenda tosanga hariyo shop hajya kuri pare ko bashaka kuba barungaye oya barashakora yes barashakora bro barashakora bantu boy kini nacho barashakora indirimbo barashakora imiziki ndazi ivyo bindi byose kini nacho Sadbina afise muduga mwiza afise ubuzima bwiza ngamukabesha abantu ngo bafise shop na shop bafise yabigye byo guprinting imipira yanditse ko bantu boy yani shop ikibazo kibashangira niki kibamureka gubesha abafana sawa nshaka kudufashe eske umuziki urariha kubyo wobeshaho umuntu mbiriza tubwizanye ukuri ne mwebwe nimwe mubesha umuziki muraronka amafaranga ni nkuko n'abantu bakuri YouTube baronka amafaranga ni nkuko n'abaneri natwe kubera umunwa baronka amafaranga ya promotion mugabo les occasions les opportunités ziratandukanye mugabo je ngaho ukanyemeza yuko bafise ngo bamagaze bafise ibiki imiduga myiza yes oya ngamera nine arakota umuduga Fernando arakota umuduga aya nakadwe na madame madame wewe mukadoni imodoka ifise valeur miliyoni 20 prix de 20 millions ama agaca abana n'abandi bakobwa aho mubwiza amari kujya kangaye ujabutse ya Verido University nezi abayeho neza ndakumvugisha abayeho neza abana ni muje ahongeza agapiripiri kugira ngo akanirije kabe kenshi kandi gushama agapiripiri neza ndahejeje abo buntu uza kumara rero yes muri make umuziki muriha abo tuvugishe kuri basi umuziki urariha gusa baririmbye n'imihimbi nuvuga ibyo ntavuze oya abaririmbyi bamwe n'imihimbi yes yuvuga bamwe ariko kubera iki rero eske amafaranga binjiza mu bice muziki mu ma concert yabo nyamba bayahonga nyamba bayagira iki sindi yes reka cenza kuri kino kintu naco nyene kandi umuririza Gari Melanine aho kwa gukubita umuntu yicururiza amaescrime ntibari bumvikanye ipri ibyo byose none cyawushaka ndabinda kwereka ama message nuko havuca ubona umuntu yabimbwe si ayo se namakuru ntaravuga ariko bon nubwo ari umu artiste abayeho nk'umuntu sibyo maybe ashobora kureka kuriha maybe ashobora kureka kuriha cyangwa umuntu acuruza escrime ngashika kumukubita uri umu artiste urisi n'amasource neri uronka nco nshaka kucangaruka ko rero uno munsi neri vyitwa yuko donc afise amasource amuha inkuru urizeye neza yuko amakuru yose ubufise abari yuko riganera hari gishobora kurengera umuntu ndabeshera aritwara ni abantu benshi baze kubeshera kandi avuga ati ni kuri generi yambesheye babino muri generi nakoze nobeshera abantu barundi ko tuzinanye mukunda imanza moreka kukuntwara mu maparike hiyo cyaye kwa mu gipolisi uramaze gufungwa kandi uzira entertainment Ella je nazize entertainment. Egera ari exaggeration ushaka kwinjira muri vie privé yanje bagashiramo umukope wanje w'umuzungu. Yes, mu mihisi heze cyasubira inyuma uheruka Zanzibar.
ya pitu yari Kenya yari Nairobi yes yari Nairobi amakandi tubona utwereka ukuboko tukamubona inyuma mugabo kubera ikirere kubera sindacagura uracagura niko tumva ikirundi nuko tumva ikirundi Davre niwe uracagura anzinguwe sinomuye bakarugira abandi kandi turamaze kumenya babiri bashika kuri batatu bon babiri turamaze kubamenya uyu unya n'undi yaheruka be yagiye hehe ndi tumuvuge nawe nzi wo tumuvuge none canke tumuhore abantu baramuzi tumuhore abantu baramuzi ivyo nyene barahatse kumumporasha jamais ariko kandi neri naza kwereka kunda abazungu umwe ukunda abakobwa bafite ibisusu bato bon abagereranya voilà kubera ko ukunda abagereranya kubera ndabakunda bonye niyo good zanje okay voilà abazungu niyo good yawe Ganeli none wewe ntuwirishuye none ujyana n'abazungu nizo good zawe none ndakubwiye ko nasohokaye n'umwirabura byo hari amakuru yo muzwigeze kumva ko mwasohokanye Masterland mwarasohokanye hari kera ivyo ni vya kera ya beaucoup d'années sawa ntaca kumva ko mwasohokanye ariko kandi ndazi n'inyuma yiwe harabanje ba ex wagitse baba birabure Davre no smakunda bari bazungu relation mwirabure ni Masterland gusa basigaye ariko nawe wari wagerageje kuraba n'ufise po basatira ntiyirabura sinzo afise n'agapokeza nco gituma waravuze ati je ko nkunda n'umuntu wirabura kandi n'imutanga n'umuntu afise inzobe basi yes bon mugabo nubwo biruko kose ariko Neli niri hatandukanye hagati yo gukunda umwirabura no gukunda umuzungu biravana n'abazungu bavurugana je ntabo ndahura nawo mbwe abazungu n'abana beza kandi uvuga yuko ngamuvuruganye ngo mucika uvugana nuko ataba yemeye ibiganiro muhana rero mubwiye uti use projet y'amamiliyoni ijana 50 miliyoni yakanga uwo mwagumana gutaza gushakira iterambere Neli ninde muntu amaze gusponsoriza kugusponsoriza mu bintu byose kuba umaze gukora imigambi myinshi gura amahera menshi umaze kwakira umuntu agusponsorije ngana gute je baramamahera rero ngo ningene Jarvis yego vraiment yego nona Jarvis yes saneza cyane saneza bama ndakora abakozi n'indabahemba uraturinjiza mwe abakozi turabahemba litoro kuduga kwambara ubona sagutu saneza cyane saneza sana umuntu afite amafaranga fashu iga ndayafise ajyanye ndayafise najyanye urafite amafaranga kugabira umuntu neriwe ushanda kugabire urangabire ndagohe impama he ahanyene emasengani mirenga Uriyo porte mone masengani mi ati reka ndamwemetse Javre Neli yitwa Neli Nats umwe mu bakobwa ba mbere bafite amafaranga mu gihugu cyacu cy'u Burundi nimwe mu bakobwa bafite imigambi uri umwe mu bandi uri umwe mu bandi maze gusiga amavuta nimwe mu bakobwa akagira umugambi kandi wunguka ni mu ntara ya Gitega vuba cyane aradutumira uragura amata y'umwana ni 50,000 sérieusement ni 50,000 numwe mu bakobwa afite umugambi mu ntara ya Gitega bariko baratanguza mbwaje sifise amafaranga ndafise yo kurya ndafise yo guhura n'abantu tugasangira ngabo ndashima Imana en tout cas vraiment tourisme birimo amafaranga n'umuntu nka wanje urampa merci beaucoup kuga 50,000 n'abandi nimwe ashaka ko mu profitaneri kugira abahezagire azobahezagira vy'ukuri wabonye ko ari umwana mwiza nico ndakunda vuga rero hari n'abafana babizi jewe hari n'abafana benshi banyanzikira Instagram cangira twiyemera ndabaha barabizi muramaze kumuha twa dushima umuntu akihari twa tumushimira umuntu akihari yes muri ivyo vyose rero projet yawe yo mu ntara ya Gitega ngo macho twinjiramwo uno munsi iriko irabandanya mbega uno munsi igicapo cugwaruka gwacu uno munsi mu Burundi ubona ari kuruja he mu myaka 5 ubona aho tuzoba tugeze he kugwaruka se turukoresha social media urafite ikibazo gihari kuri social media sino naho abajene ubu bariko barakora cyane ku murindi ushimishije kandi uteye ubwoba byo babwire banzana amaze gukaraba uravyumva rero twibwe ugwaruka turiko turakora noronka amaze gukaraba turiko turakora uravyumva
mvuze turiko turakora niko mvugana muri entrepreneuria muri ya mbona kazoza y'ibihumbi 2040 gushika 2060 turiko turategura kazoza kabisa cyane neza gose kuko twarumvise akamo kanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yaraduhimirije ugwaruka arashinga harashinzwe amabanki atandukanye hari abajene hari abakenyezi hariho na organisation ya leta ntuze paeje ihaye ingurano gwaruka rufise imigambi mizi itandukanye hari n'andi ma projet mu organisation international atandukanye bashikira ugwaruka umva ivyo byose ni ibintu urumva bihari kugira vyerekane ko ugwaruka bagwitayeho kandi ni ibintu vyiza kuko biratuma tugugwaruka tutaja mu bushurashuzi tudaja kwiba umva ufite biratuzibira ibintu byinshi hama ikindi naco nuko twebeyene ugwaruka hariho ubu novuga ati hariho ama projet dukora atandukanye hariho abo turi muri tourisme hariho abari mu burimyi mu bworozi nk'ubu ntiwaruzi ko nahitse nafise imirima myinshi ngaho uzo mugendera uzo murondere agutware gusa nsinzi ko azokwemera kuko ayerekana afise imirima ngaho za buringa parti buringa ngaho kagenda ku kibuga c'indege ama pasteke intore itomati na hectare n'amahectare nivyo nivyo waruzi hari uburimyi hariho ubworozi je ndagira n'ubworozi je ndafise inkwavu igitego iwanje Yeje ndatunze inkwavu urumva rero urumva nko ngaho ni ibintu byiza cyane urumva ati urashaka gushiraho ni nkuko ejo umwaka uza mejeje no projet nje gitega nzoca nja mu burimyi ko shaka kurema ibitunguru gusa kurema ibitunguru umva nko ngaho kandi ndimire ruguru urumva nk'ibyo nivyo umuntu abategura avuga ati nzogira ibi nitugume muri ibi ariko réseaux sociaux tukagira ubu novuga ati ibintu byacu bya entertainment ni vyiza ariko iya de limite entertainment kuko réseaux sociaux umujene uyikoresha abashene ubu bariko bakoresha réseaux sociaux franc ni ziri bon sinzi ko bafisi hababuka ryo gukoresha réseaux sociaux agenda TikTok akabona commentaire zinga acabona ngo ndi umustar agenda kuri Snapchat akabona abantu bose bariko baramwandikira bamubwira ngo uri umustar ibiki acabona ko ari umustar ngo uri mu idore wanje ibintu nk'ivyo agiye Facebook bakoresha umwanya bakoresha za Facebook na basimbizi bacabona ko ari abastar bakoresha umwanya ndamushimira agiye ari yavuze yuko wewe ngo atungongo atari umujournaliste ataki ngo wewe bijya bigira ngo ejo washobora kuba umujournaliste Wege si umujournaliste ujya n'umuntu uze n'agasimbira hamwe uravyumva niya kwata kanone ganiri kuri ujya jewe yaranyatatse yarahejeje sinamutinya rero kindi naco babigira mu ko nkaya nka simbi zogenda kumubwira ati twereke icyo ukora nta na kimwe oya arakora ku munsi apostinga ibintu vyinshi nukuvuga ko nabantu baba bamurishe deje Okay, nurya ni sawa. Yes, urumva deja nabantu baba bamurishe kandi vraiment biramutunze afise umuryango no munsi umuryango wiwe umeze neza antukuze wari sawa. Kindi kazo ni nshaka cyo tuganira ko rero kandi. Rero nashaka mvuge kuri abo bajene. Aba bajene mu bisanzwe ifoko barabukuntu bakoresha réseaux sociaux bazivyaza umusaruro. Ndiko ndavuga kuzivyaza umusaruro urashaka kuba uzi kuri réseaux sociaux ugakreya akantu ko gukora ukagadbrandinga kuri réseaux sociaux ukaronka abakiriya à travers amapost ugira à travers bajya bakufollowinga. Mugabo uje kuri réseaux sociaux nguje kutwereka kuri mwiza uje kutwereka ko ufise imodoka nziza ko uba hano heza uje kutwereka yuko wewe ufise novuga ati je sais pas ibisusu ibihinda oba usa neza nyene utwereka ibintu usa neza ubwiza niba kubyerekana neri ntavyo nzi ivyo jewe nivyo mbona umenga abantu bose none ufite ubwiza uri kubyerekanaga neri na nibabwerekane bazobuza ufise nyashi barashira kuri TikTok no musi kandi no musi wana ama platform yabacaduga ningogo no musi uravyumva rero ibyo bazi bararaba uko bagirane uko bakoresha ayo réseaux sociaux kubera ntibazokwama kuko abantu benshi baraza gukoresha ama réseaux sociaux ejo tukababura ndabesha ejo tushatubabura none tubabuze wewe uje muri entertainment gukoresha réseaux sociaux umwaka umwe turakubuza amezi 6 turakubuze mugabo
twe tumaze muri entertainment imyaka myinshi kandi ntituzokwamaho ariko ntituzi kazoza petetse tuzosaza turabasare ntawe ubizi kuko n'abafizo barashaje arabastar bafite imyaka myinshi nayo womenya naje nayo nomenya nawe ivyo navyo nzi jewe 45 sindisi arayirenze uravyumva urabona yuko akiri muto navyo aracari muto afise ubuto yes Nelly bon nivyo rero nashaka kuvuga kuzerekeye les jeunes bahaguruke bakore bamenye kugirane bamenye ku mwakora telefone nawe nzi yes but ngitabe allo ewe ndi mu kiganiro turavugana hanyuma ibarabara ryaje nibereye mu kazi bye sawa uravyumva rero bamenye ukuntu bakoresha izo réseaux sociaux bazivyaza umusaruro bakuremwa aba partenaire hajya nyene ko twese abakoci twabakwiye kubera réseaux sociaux abadukocinga bari hanze y'igihugu tubabaronse kuri ama réseaux sociaux umva ifo ko bamenya ukuntu nka jewe nka Twitter ndayikoresha ndiko ndadefend igihugu sinjana ubu ibintu by'abasani ngo bakubitanye kuri Twitter ariko nafashe umwanzuro wo kudefend igihugu ngende kuri Twitter ngirente mpambane n'abantu bavuga nabi urumva nkiyo ni platform nahebeye ivyo urumva ni nka kujya kuri WhatsApp mvuga isaku najya kuri Instagram isaku urumva urabona ko Facebook nuze ndaho TikTok urabona Johnny postingira uburofa bwe wanje nzo kwigera mbona ngo ndagiye ku live y'abantu bashaka kumara umwanya n'umwanya bariko baravuga urabona ko misibe n'ubu baracavuga Nelly Nat kwezi kuraheze baguma bagira ama live yo kuvuga Nelly Nat it's fine no mu iki gitondo hari live nabonye voilà urabona nk'ivyo nta nivyo narinzi kubera uragiye mati mu kazi ngasanga abantu bandurike ama message non je te dis franchement la vérité urumva je ko yandose umwanya ku mugoroba bakandukira message cyando umwanya wo kugira no kuzisoma niho camenya réellement yuko bamvuze okay cyangwa kabona umuntu akoranya ntikega ko kuvuga okay reka nje muri groupe yanje rero kuri page yanje ya WhatsApp ndavyandike rero aho nyene Nelly mbega umuntu mu public figure ndashobora gukunda ko ashobora kubaka urugo canke urugo rwe rugakomera mu public figure muri Tanzania sinzi uyamvuze ngahi wacu barubaka biroroshe nakubwiye biroroshe kubaka n'ibijya nakubwiye ba managinga nabi réseaux sociaux bakoresha c'est dit franchement la vérité gute kandi ba managinga na ba réseaux sociaux ko nka jewe nk'akarorero ntiwoshobora kumenya ko kijewe ndi kuri réseaux sociaux ndi muri business ndapanga ibi nkakorana ba company atandukanye yobashwe nkagira ibi kubera iki none nkavuga isaku kandi ako relation yawe turayiza abantu benshi baraza relation yawe arasuri kumwe n'umuzungu barazi yuso cyane ndi kumwe n'umuzungu ejo rero sinubaka rega je nzokubaka ngira urugo kandi urumva je nzo amfise imangiro zo mu rugo rwanje nzojera urugo nzojera akazi nzojera réseaux sociaux abantu bakurindiriye urugo rwawe ni benshi ni barurindiriye none babona ko natevye mama wanje babona ko na imyaka myinshi ya yewe uzimfise ingahe ahubwo nyene karansiza nk'abandi ivyo nivyo abandi bavuga ariko vya vrai twakuri inkono ku gishitsi abantu bariko badukurikirana n'abantu bamwe bazi ibintu birebire usimya kingahe kugira bareke kuza barakurira 31 na 32 je te montre nani yuzi Nelly rega kungora ndavyibuka bimfasha ikiko jehe ngiye passport nasi ndumona nande nivyo ndumona nande none nande tuje mu bagabo twirukange this is too much your mindset yaravuyeho yako Nelly Trandeza rero Trandeza wowe Trandeza umuntu wa Trandeza ariko arandaba ngaha yari afise iki jewe ndafise jewe ndari hamatara n'amazi muri Regidezo jewe Regidezo ndafise y'umurongo wanditse ko Nelly Nadia Kizimana ndari hamazi parke yanje nifise umuriri ya Regidezo ni uyandira wowe Trandeza wowe arumaze gukora ikibuye ko jewe hajya Trandeza afise company yanje declare wewe Trandeza ufise ikibuye ko ari vya bintu nyene babiburaya bamwe babiburaya kubiburaya ni kitu dushaka iburaya je sinohagera antweta murabe telefone afise ni ntoya iyi ni ntoya harageze umwaka kugira uherece umwaka ariko kandi si ntoya si ntoya ni macho matatu nzocangura iyindi mugabo je simari kugira ngiri haranishwa ry'amatelefone nta n'impamvu nimwe yes kuri ico nyene no musi entertainment no hariho mindset y'abantu bazi ko hejeje ishure egare kurongorwa ari ivyo biriko birica ingo nyinshi zubu nirivya rero nari kurongorwa franchement la vérité biriko birica ingo zubu
kubera ubu abantu bose barabonye ko bihuse kubera batwaye abagore umugore akicara mu nzu ukamuha ivyo mu mutwe ukamuha inzara kandi abagore bubu bakeneye kubaho life ya entertainment je te dis franchement la vérité bakeneye gusohoka babone bambaye neza bashize ko make up bariko baruma imivinyo mugabo agaca asohoka kuri poche y'umugabo wiwe umugabo ntazobisiporta parce que niwe ahasringa ejo azosohoka gute mu nzu nizo ngorane zihari ico gituma ama divorce yuzuye parce que bagenda kurongorwa nihababuka n'ama competition je sindiko ndakompeta sindiko ndakompeta ifu kuba babaho ubuzima baba abadoktere barakenewe iga uri umukobwa ube doktere iga ube ucena za master ube umufundi ugira iki engineer ugira ibiki iga ugira ibishaka mugabo apana ko umuntu akungwe ngo nurongorwa ntugira iki sase ko ivyo ni mentalite z'uburofa nabihugu byo babibaye ibihugu biteye imbere ntibashaka kubwira ati ngo mezeka ngo anibiba ariko kirtiri ngahi wacu ni ruyiza ari kirtiri yahe muco wacu kirtiri ni mu mutwe kirtiri yahe kirtiri ni mu mutwe ivyo vyari vya kera atamashuri ahari turi muri monde ya bakubwira ati digital ni bakubwira digital ni niyo monde turi mu no nugukora abakobwa bakore kubera ki bariko baragira ngo autonomisation des femmes kugira basensibiliser ukora umukobwa befite ubushurashu zirinda zishushu kuko umukobwa nyamba agenda mu buhumbu ni kubera ariko arakurikira urya mugabo ariko aramusokwesha amafaranga none wowe ni nyamba uko ushobora kuganya nka 1 million par semaine nka karore none ndaguye nka karore hirya projet yanje ndayiheje nk'ubu yaheze isa nk'uko biheze ko aje maze kuronka jardin abakeneye ko dushiramo abatoilette n'ibindi kugira tugire jardin jewe nka jardin kuyikota mariage par semaine nangaye nka karore jardin mariage oya je oya mbwira nka jardin mariage kandi ni tous les samedis uvyumve tous les weekends arenda kubwiye nko mu ndwi hagati ari abantu bashaka kuza bagakenera akabife ko muri jardin bagakenera kugira inama muri jardin okay ku bantu cyate kubwira yuko hari ibintu umukobwa udashobora kugira nte kumuhendesha kwemerere uravyumva cyo gituma izo mindset bazireke no musi ku bantu bariko barakwihutisha bayihutisha nk'abande ndi muri course barashinze iryo higanwa ni bafise umvira twumvikana ni bande bafise amashira hamwe iwabo ahingura abagabo bambwire yuko abagabo iwabo baheze bugaye iryo shira hamwe badasubira guhingura abo bagabo hama duce dupfa ufise iryo shira hamwe yo gutanga abagabo atubwire yo guhingura abagabo iwabo atubarire Suri biki mwamaze kwiha ivyo mwihamwirwa mu nta bundi buzima ufise bwo kurabana n'ubuzima bw'abantu na muri mugende murongo mwe mubatse mubatse neza utumwa burabashikiriye ndibaza nibambwira ihinguriro ry'abagabo bafise iwabo ko ari bo babatanga bugaye imiryango twaje guhingura va uwi wawe arahari none ahari yo buragute ariko kandi nivyo buragute bibiri ivuga ati tuva mu rubavu rw'abagabo turakagufa ko mu mara yabo none ryo kagufa kanje karakariho wewe kagufa k'umugabo ndiho none naho ndaje uwo mugabo igufa ryo nzogenda mugabo nyakagufa kaguma kagenda kubazungu kagaruka kagenda nko ariko sanga umubiri wawe numwirabure oya mizira rya Yesu ima bibiri ivuguti nta wansavye umutima ndamuhibuye mudodore tuzokugurura musabe muzoronka iyo ni bibiliya jewe ndumukizwa narakuriye muri eglise urakemeye abirabure ganeri ndabakunda black mugabo ndumu black ndakunda birabire biwacu ni basazanje ni papa wanje abavyeyi banje uva yes ariko hageze gucagura kira muntu afise shwa yuwacu yes katuzere kuri no couple gatonye ni couple Alvin na Nirna bakoze mariage bavanye bari yakira nitwa bivuze Flane uya hariko no munsi uko bimeze entre yabo atuka ari couple nziza barundi bakunda nibangahe bakunda couple Alvin na Nirna ndamba warayikunda bivuga barundi barasukana Neri turi kubujya ya please abarundi barasukana wowe wayikunda he muri commentaire abantu bakunda couple Alvin na Nirna bakunda couple Alvin gute ko bakunda burya bushira soni babagirira kurajya amati kuri rya YouTube yabo Franika barundi we ntabuzi Franuma nawe uri muri entertainment atamutwe ufise oya abarundi barasukana abarundi ni barasukana we ntabana habura ko bakwemera abantu habura ko bagukunda jewe barambwira ko bankunda kubera nzi ko abarundi abantu bose au niveau international turakunda isako
kubera jewe ngira isaku nta muntu yanka isaku tuvugisha ukuri turakunda isaku abantu bose bagufollowing barondera iri saku dukundana kubera isaku kandi bategereza kunkunda kubera ikibaronka isaku dikwiri ziradesesa nabonye ufite na channel kuri WhatsApp yego ufite na channel kuri WhatsApp isaku ziraryoshe ninde yanka urusaku ubeya reka relation yabo nimwe mu kintu cyatumbagaye kabisa abantu kwese turayikunda abantu benshi barayikunda bon okay basi kujya kwa bango barayijyajya benshi barayijyajya ariko kandi nimwe muri relation muri couple abantu benshi bavuga ati bakemanga ati Alvin turaziko afite uruvyaro niyo naturazi ko afite uruvyaro mbega nticoba ari kimwe muri ko kiratuma babo baravuga yuko ngo mpamvu niyo na adatwara inda kwa ati no Adolphe Jedira yaranyantatse muri bagiye bariko baravuga ngo bashaka kungwanya kuri TikTok nawe yaragiyemo nigere mwakunda ariko nawe kumwakunda yaje tukundana n'urya ntitwigeze dukundana tujeni Alvin ni wari umuji wanje wo kuva kera kandi Alvin arabizi turasupportingana ariko Alvin je yarambwiye ati neri zishaka ko niri na umushira mu bintu by'amahozo murekenere umva joye agaje ndumvira abantu yandaraba importance umuntu dufitaniye ndaraba ati uyu n'umuji wanje twavanye kure twagira ibi antwareka respect volonté yiwe cyo ituma nina namwataka mbwa mu minsi narashatse kumwataka Alvin yarabisavye ya même quelques jours gusa nina narafise depression ubari muri depression ari deprimé ama mukaboregwe abavuga ngo ntazo tukugurira mugabo turabantu turabibona yari mukaboregwe biki ibintu byinshi ari droga ari ibintu byinshi ya iba ari depression iko yakuru rukundo rwiwe na Alvin rwahita asa ntafite n'ibindi nibaze barabesha ngo ari deprimé kubera Alvin afise n'ibindi vyiwe ukenge kino kintu benshi bavuga yuko ntibaramenya yuko ukuri ari abapito uri mu mukosa ari Alvin canke ari Nirna ibyo bintu by'umugore n'umugabo nta n'umwe ashobora kubimenya bizi bo babiri n'abacamanza bafise amadosi Kese mu macamanza none rega bari nibaza ahubwo ko yamusinyiye divorce bamwicara ngaho mwigira ngo murazi inkuru atazomuzi oya ni wewe tuzi duha umbeya tukuri wawe yego kandi ni nayo yaramublock yari yaranse kumuha divorce muze Alvin il paraît ko arashobora kuba yarayimuhaye tubavyiza kugira ngo hajya bijya byose twagiye kubivuga ngo bavanye Alvin yagiye gutanga ijya interview ngo bavanye kwari kugira yari yarabivuze kubera yari yamaze kumwemerera kugusinya bavoka bari en contact Yasmani ishimwe numujene ubona ko atuvye mu gisagara ntazobura undi mukobwa muzima dusozere kuri noka ka ya DJ Pole na Double J indirimbo barafise kuri YouTube sino kwirarana kugeza none munsi abantu barayizi ro ifutse kuri YouTube yamaze gushika mu bantu uzogenda no mu studio ubombangaranye ama studio y'abandi ngo nibareke kuvuza iyo ndirimbo ariko gikuru nuko uzogenda mu menage y'abantu ngo ukure ngo mu carte memoire mu telefone y'abakozi ngo kubera babara kagarika indirimbo ugege ni stupidity yakoresheje ubugugu butabaho ega ikibazo gihari ega n'ujya mu DJ arakunda bamuvuge aramenga atavuzwe mu entertainment nimva amahoro arakunda bamuvuga ujya ariko kwanza ariko namumbye ashaka ko namuvuga bigari afise ubuhimbi kira umuntu afise ubuhimbire bwiwe yes uno munsi indirimbo ntayiri kuri YouTube kokopokopo bisa nuko bayihebye Double J agomba sora indirimbo nakore ifise na titre ya indi nyene yaha ifise titre iteye ubwoba ahubwo ivuga ati nta tugugumwa please munyibutse muri commentaire ariko nako ari titre kabisa nabonye titre iri kuri inzoka iri kuri inzoka yitwa gute please fashwirabe tugende tuyivuze fashwirabe tugende tuyivuze ndabe kuri titre yes tugende tuyivuze agomba so indirimbo kandi yindi shasha ariko kandi mbega izisaga ziba muri entertainment nta station yashizeko ntibakora yes indirimbo yitwa ntibakorako uno munsi izisaga ziba muri entertainment tumaze kumva saga nyinshi zitandukanye Gusto Melanin ari kumwe na Fernando Alvin zikazamo Bifest Dramati izo zose mbega izisaga hari cyo zizagweza zigafasha industry yacu yes mbega saga ya DJ Pole na Double J hari kintu zirafasha entertainment turakeneye ama showbiz arakenewe gukubitana ingumu kubomborana birakenewe mbapana kugwana kubomborana birakenewe hama bahuye mambo fresh ntizokunda habwo ntibaza yuko bishobora kuvamwo bikava beef yo muri industry ikaba beef no mu buzima busanzwe ibaye mu beef mu buzima busanzwe habijya vya Alvin yari yadekonye hacaza ubutungane bugaca bw'intervena kugira ejo ntimuze mufate imipanga mutemane kuko murabana b'igihugu yes uno munsi entertainment yacu uhikiye gicapo mbega mu mwaka tugiye kwinjira mu 2025 bibaza ko azoba ari umwaka umeze gute ko ari ivyo barundi
entertainment muri rusange turakeneye abaririmbyi bashasha abahari bariko baratutera umunebwe gusa nabindi abatsi ba Monia batazi guperforminga ku master aya performance neza please neri ntumuvuge nabi ndagusaba performance neza yahatazi no gutamba kuri source dinire boke sawa ntaco sawa ntaco utamenya gutamba ntaco ariko ari performance yagize yahe entre yonye entre nivyo yinjiye neza yagize agasere kaje asibige vyo kwinjira navyo dukeneye nawe yari bacha bakora kantu kamateka na Linoji kaga kikamateka we nawe uheze nigire nibande Lino n'umuhungu wawe uramukunda murakundana Linoji na Monia Fere nta rukundo bafise ari mu rukundo nta rukundo barimwo nabindi reka namakuru ufise ganeri nta rukundo barimwo ivyo bisigaye navyo ntavyo mumubwire muri commentaire ari rukundo rurugize nta rukundo barimwo abantu basomanira kuri stage gasi beze nta rukundo barimwo yego si beze abwo n'urukundo rwa vrai ndakubwira ati gasi beze ntiyamusomye ku muntu wa neri Bonga shaka content sino gusoma ku muntu wabonye. Ku munwa neri bacha barurangura no kuri kumana. No sivyo nyene rega bashaka mu hair attention. Ejo Monia yarisubira gukazi Dubai kazi ka. Mbabarira we. Mbabarira. Bati umbeya. Akabasi umbeya urusaku rwa nyuma cyo dusoze. Mbabarira nahejeje. Nibazi barababesha nta rukundo bafitaniye. Yes. Wabona Monia we ariko urishizemo logique ubona Monia nakajya kana. Monia urazi imyaka afise? Ndayizi na 20. Linoji afise 24. Monia afise, Monia no mu 2000. Monia angana na Arthur. None ninga, numva ari nga. Batari 22 ans. Sawa, Linoji afise 24 à 25 ans bientôt. Badakuze. Na muhunga b'umwana encore muri legend. None kupanuru, ariko rambuzumu, ariko ramena umutwe nga. Narije hanze rero ngahanye umusozi bw'amategeko. Woga umumena umutwe. Jewe nakubwiye nka Queen of Base dada wa taifa. The MVP yari hari na The Ben. Ndakubwiye nta rukundo ruhari hagati ya Monia na Linoji. Nibagire kanje urana bimwe bavuga ati makopo baragomba bagira ibikije n'ibindaba urabona mashanje makopo zigazaba baje bariko bakina makopo sisa nta rukundo ruri urukundo rwa Linoji na Monia barugize yondo na yondo ngaho mapenzi gani yare wo kunanambia hapa Monia yifitiye akazi kiwe yikorera ari ama telefone bamutelefona bagamugurika indega gacakoro kaza Dubai aracaja Nairobi uri kuzana urukundo rwa ni ambassadeur wa ambassadrice wa Hennessy kandi ninde bibabwiye ivyo yabivuze he sha yarabivuze vrai je yarabivuze ambassadrice uraje cyo gisigura en plus Hennessy yo he yo mi Nairobi nkande nk'umukobwa w'umu influencer mu Burundi anuruhetse uramaze kumubona ni foto ko yari kuri stage yaje warigeze umubona afise ikidaje ca Hennessy kenshi nizo bariko baranywa ubaze manager inshuti bafise ama Hennessy bafise ama Hennessy uko niko kuri timu ya Monia je navyo mviriza twumvikane je navyo ndabona hama ikindi naco si uri ambassadeur bajya bose ba Diamond na ambassadeur baza Kilimanjaro bia bambe za Serengeti pardon barazijana no ku stage ndabesha nivyo nushobora kuja no muri boîte ugenda uyifise ihari ucikomanda ukayinwa nushobora ntore n'urubona ingene nuzegere Alvin agira gataho yego none wowe uri ambassadeur wiki w'umuyaga wa Hennessy kwijambo iyo contrat ni nyabaci baje bababesha merci beaucoup dusozere ku muhungu wawe wundi nawe yitwa Kiriku inde Kiriku no musi Kiriku yavuze gutati ngo ndakuba mbe yavuze uribuka kajya kana yavuga ndo ivyo kukubaha ndimwe ariko ivyo gutinya sindimwe yes niko yavuze yes numwe mu bahungu bawe ndagakunda kandi je Kakiriku ndagakunda Kakiriku iyo kadekoye akabona ndagatelefone karatangura kumbwira utujambo akajwi gatoya abaze ati yo basha neri agira somere urumva kandi je Kiriku nano posta nkamutuka nashaka kunyishura uzora nashobora yes uno munsi arafise iterambere giwe arasaho yavuye imbere mbwa nabone ni bagabanya ubwescro kabarya amahera abantu nese ndabivuze hari amakuru ufise bararya amahera abantu bagira amakorabo bagaca barya amafaranga
hama ntibashitse ariko ni mwe mu migwi myiza mu gihugu cyacu cy'u Billy Money Boy ukuri mwubahwe cyane gose bikorwa ni byinshi twavuye ruguru tuza mu gisagara ngaha kandi urumva kukivamwe biragoye kandi urabona deja bajabuka bajiburaya ca kidoma n'umusiki yacurira indege kiriku yatutse abapolisi b'abazungu mu Kirundi urafisira naki yatutse mu Kirundi kiriku yatutse abapolisi b'abirigi mu Kirundi yes iterambere muri sangi ry'umuziki wacu w'Uburundi bon biraryoshe intazement iraryoshe vraiment iraryoshe sana gose atoka tuganire byinshi kandi cyane gose aho kandi ndashaka ko tuzoshika kuri terrain mu ntara ya Gitega kugira ngo tutanguye ibikorwa Paul bamashaka kwemerera media ize kuri ntuze rero nabajiste narabankiye ba Starboy dutanguye ibikorwa tukaba twamaze ibice bimwe kuba twavyubatse and then tukaba twatangiye kwakira nk'aya mamanza yo mu weekend canke kwifotoza ibintu bitandukanye utudine nka reservation turashaka kuzobatumira mu kaza kugira twerekana ibikorwa bigeze n'ivyo turiko turakora and then arushaho guterera agaterero yes Neri ndagushimiye cyane ushima kunzi ba African TV harimo abakunzi bawe benshi cyane gose Ewana African TV thank you so much kumushigikira Flanik na Nuru mubandaye muri ko murabasupportinga murabizi ko twebwe kuri live ya Instagram twagumye turiko turayivuga turabapromotinga nari nababwiye yuko nzomuha ikiganiro ariko iragenda babwire mu keeping mu sharinga mu keeping mu supportinga mu keeping mu mubaba hafi arusha kubaha ikiganiro bakabaha kandi waragize n'ikiganiro na Natasha ntapfa gukorana ikiganiro na TV ariyo yose ni vyiza cyane again ni big achievement washize koko nabagutanguriye bifuza kugira ama interview nawe mugabo ntibayironke ariko wewe uciuza nje tuma kila mtu na nyota ufise nyota nta kintu na kimwe kitakogwa umeze neza uri mugwa neza ni sawa mugabo kaburi gikashi nutera imbere bayi rero bayi umengo ni ninde umenga je ninde ahereza ku mugani yes merci beaucoup za dukurikiranye uravye kintu ngene cyacu kuva ku ntango gushaka impera yari Nelinati Hakizimana umusanze mukunda kuri social media hagiye atandukanye ndagushimira cyane gose ndagusaba kugira subscribe no gusharinga ibiganiro byacu ahatandukanye bikunze kubaka umuryango munini asante sana